mugongo w'Imana, abasenzi turi ku mugongo w'Imana. Tuzaguruke twakire umukozi w'Imana mwari mutemerese. Turi ku mugongo w'Imana, turi ku mugongo w'Imana, turi ku mugongo w'Imana. Abamama muri ku mugongo w'Imana, we turi ku mugongo w'Imana. Abakobwa muri ku mugongo w'Imana, turi ku mugongo w'Imana, turi ku mugongo w'Imana. Turi imbere yawe turabaza bimeze gute Mana? Turi imbere yawe turabaza bimeze gute Mana? Turi imbere yawe turabaza bimeze gute Mana? Bimeze gute Mana? Bimeze gute Mana? Iyo Mana tusengira komeye, Imana itabura guseruka, Imana yumva amasengesho. Iyo Mana tusengira komeye, iyo Mana tusengira komeye. Amasi yawe Imana itabura guseruka, haguruka mu cyubahiro cyawe. Bira tutabira Imana imurasubiri. Mumbira kahanduganiza, nkunda cyane binobiye byanje nawe, nkunda cyane uyu mwanya uramahoro yanje, ubutunzi bukomeye ubana rakumenye, ubuntu nagiriwe Yesu uramarije, Yesu iwewe yote. Nisaidie upige makofi. Fashukoma mashi. Mungu wabariki sana watumishi wa Mungu. Mungu wabariki sana watumishi wa Mungu. Imana ihezagire cyane abakozi b'Imana. Igihe ndiko ndavuga namaze kukubwira ntugire ubwoba, ndi hafi yawe. Nyegera. Turafise uburenganzira bwo kuba hafi. Uyu ni umugore wanje. Amen. Aha. Kugira ngo uvyumve neza, ntugire ubwoba. Aha ni mu muryango wacu. Amen, amen. Amen. Ninashukuru sana watumishi ambao wametutangulia. Ndashimye cyane abakozi b'Imana badutanguriye. Kwa wageni wetu, mimi ni mtumishi wa Mungu Dieu merci. Kubashitsi bacu ndi umukozi w'Imana Dieu merci. Mimi ni mwalimu hapa. Ndi umwarimu ngaha. Baba yangu wa kiroho anaitwa Apotre Nduwimana Joseph. Umuvyeyi wanje w'impwemu yitwa Apotre Nduwimana Joseph. Haleluya. Amen. Nampenda Mungu sana. Ndakunda Imana cyane. Huyu ni mke wangu. Uyu ni umufasha wanje. Tuna mtoto mmoja. Dufise umwana umwe. Kuna kosa 15. Habuze 15. Yes, vuga neza mama. Vuga cyane. Habuze 15. 15. Amen. Amen. Hamwe n'Imana birashoboka. Haleluya. Amen. Na tafuta ubiri dakika kidogo jameni. Shaka kuvuga ubutumwa mu minota mikeya. Papa Jake siko bimeze jameni. Amen. Utegereza kuvyara mu muryango ukagira aba protocole, aba securite, abaririmvi, abadiakoni, abavuga butumwa, isengero ryose rikaba mu muryango wawe. Boss ahanyene. Haleluya. Tuchapie basi Yesu makofi jameni. Dukomere Yesu amashi.
Natafuta ubiri dakika kidogo, shaka kuvuga ubutumwa mu minota mike, lakini ni dakika ya muujiza kwenye maisha yako. Ariko ni minota y'igitangaza ku buzima bwawe. Haleluya. Amen. Tuwashe moto, twatse umuriro, nyoka zikimbie, inzoka zihunge. Ambia tena le karibu yako, tuwashe moto. Giruri hafi yawe kandi ngo twatse umuriro, nyoka zikimbie, inzoka ziruke. Nyoka ziko mu jamaa zetu, inzoka ziri mu miryango yacu. Leo tutawasha moto, uyu munsi twatse umuriro mpaka zikimbie, kugeza aho ziruka. Nyoka ziko mu kazi yako, inzoka ziri mu kazi kawe. Nyoka ziko mu huduma yako. Inzoka ziri mu gikorwa. Leo tutawasha moto leo, uyu munsi turatse umuriro mpaka zinakimbia kugeza aho ziruka. Haleluya, ubushobozi. Mubiri ambaye amesimama hapa saizi, umuvuga butumwa yarahagaze hano kakanya, mtumishi wa Mungu Elise, umukozi w'Imana Elise, anasema hivi, yavuze ngo unaposema hauna vita, iyo uriko uravuga ngo nta ntambara ufise, ni kusema hakuna benyoko nabyo, ni kuvuga ngo nta bintu bufise. Kila mtu mwenye eko na kitu, umuntu wese afise ikintu afise, maisha yake ni ya vita. ubuzima bwiwe bubu bw'intambara. Mtu yeyote aliyeinuliwa na Mungu, umuntu wese yadugijwe n'Imana, maisha yake ni maisha ya vita. ubuzima bwiwe bubu buzima bw'intambara. Ukiona mtu anasimama hapa, ni wabona umuntu ahagaze ngaho anashuhudia agashima Imana, jinsi Mungu amemkumbuka, ukuntu Imana yamwibutse, kuna vita amepigana, hariho intambara yagwanye, kisha akaitwa mshindi. hama yitwa waneshe. Na mimi leo mimi nakutabiria, aje umunsi ndakuvugishije, kila vita yenye iko mu maisha yako, intambara yose iri mu buzima bwawe, Mungu akufanye mshindi katika jina la Yesu. umuneshi bw'izina rya Yesu. Nasema pokea ushindi. Akiri nsinzi. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Watu wote katika Biblia, abantu bose muri Bibiliya walioitwa washindi, biswe abanesheje, walipambana. baragwanye. Halo, walipambana baragwanye mpaka wakaitwa washindi. kugeza aho bitwa abanesheje. Na Bible inaniambia mali tunasoma, kandi Bibiliya irambwira aho twasomye, ni habari za mtumishi wa Mungu anaitwa Paulo. na makuru y'umukozi w'Imana yitwa Paulo. Kabla ya kuitwa Paulo, imbere yuko yitwa Paulo, aliitwa Sauli. yitwa Sauli. Alisoma sheria, yarasomye amategeko, akasoma dini, yiga n'iby'idini, akasoma sheria yote ya Musa, yiga amategeko yose ya Mose, ilikuwa kwenye kichwa chake. byose byari mu mutwe wiwe. Lakini kitu kinaniogopesha, ariko ikintu kintera ubwoba, alikuwa na sheria ya Musa, yari afise amategeko ya Mose, alikuwa na dini mu kichwa, yari afise idini mu mutwe, lakini okovu, ariko agakiza Yesu Kristo hakukuwa naye. ntawe yari afise. Ndio hawa watu wako kanisani, hariho abantu bari mu ishengero, wanajua amri 10, barazi amategeko 10, lakini maisha ya wokovu ariko ubuzima bw'agakiza hawana. ntabwo bafise. Anaweza omba, arashobora gusenga, anaweza tabiri, arashobora kuvugisha, lakini ni mulevi, ariko akaba ari mboregwa, ni musharati, akaba ari umusambani, anaenda kwa bafumu, akaja mu bapfumu, hana upendo, nta rukundo agira, lakini ariko ananena kwa lugha, akavuga mu ndimi. Kuna watu wako kanisani, hariho abantu buzuye mu ishengero, wanajua Mungu, barazi Imana, lakini wokovu ariko agakiza haiko muboye, ntago kari muri bo. Naweza ongea kidogo? Ndashobora kuvuga gato ili kwamba unielewe, kugira ngo ntahure. Unaweza jua Mungu, urashobora kumenya Imana, hauna Mungu, ariko utagira Imana. Halo, watu wangapi hapa wanajua Sioni? Ni bantu bangahe hano bazi Sioni? Tutie mikono juu, dushira ibiganza hejuru. Kila mtu unajua basi kwa Sioni. Urazi kwa Sioni? Zamuri ibiganza vyako. Uzi kiganza nimbuzi kwa Sioni. Kama unajua kwa Sioni, nimbuzi kwa Sioni, tia mkono juu. shira ikiganza hejuru. Uliza yule mwanatia mkono juu. Uliza naye tia mkono juu. Bazuo yashize ikiganza hejuru. Unajua kwa Sioni? Urazi kwa Sioni? Sioni anajua kwako? Sioni na warazi wawe. Ndio gisi watu wako kanisani. Nina kwa abantu bari mwishengero, wanajua Mungu, barazi Imana, lakini Mungu hawajue. ariko Imana yantibazi. Lakini leo mimi nakuombea Mungu, kumunsi jenda gusengera, ujue Mungu, umenye Imana, na Mungu akujue. Ujue Mungu, na Mungu akujue. Haguruka upenda. Haleluya. Nduiwe nawe nduwanje
hiyo majambo. Kubimenya ingo buzima visama wadashira. So Paulo wakati angali Sauli, mugihe akiri Sauli alikuwa anasema Mungu, yaravuga Imana, lakini wakati wa mitume wanapokea Yesu, ariko intumwa zakira Yesu, wanazaongea habari za Yesu, bagatangura kuvuga makuru ya Yesu, Paulo akaanza piga mitume vita. Paulo acatangura kugwanya intumwa. Na Bible inaniambia, kandi Biblia irambwira, lengo ya Paulo, intumbero ya Paulo ilikuwa na kuenda kuba mitume biko, kwari kugira ngo agenda intumwa ziri, akisikia kwenye biko nasema Yesu, yumvise aho bariko baravugira Yesu, anakamata wale watu, acafata abo bantu, anawapeleka kuba Mafarisayo, abatwara kuba Farisayo, wanawaua, babice. Bakisema tu jina ya Yesu, jina ya Yesu gusa, anakukamata, agacha gufata. Haleluya. Akausi kanisa, agora shengero, akausi mitume, abangamira intumwa, mpaka kalomba barua kugeza naho asaba ibarua ya kuenda Yerusalemu, yo kugenda Yerusalemu, aende atese kanisa, kugira ngo agende kubangamira ishengero. Munjia yenye iko naenda, muri iyo nzira rero ariko aragenda, anaenda tesa kanisa, agenda agiye kubwirira nabi ishengero. Bible inasema, Biblia iravuga ngo muri njia, muri iyo nzira akakutanana na Yesu, atahura na Yesu, akakutanana na Yesu. ahura na Yesu. Ninakuombea leo, ndagusengera uyu munsi, hapa wewe kwenye uko leo, ahanyana uyu munsi, muifasi yenye uko wamo, ukutanane na Yesu katika jina la Yesu, kutanana na Yesu. Haleluya, amen. Paulo alipokutanana na Yesu, Paulo amaze guhura na Yesu, kitu ya kwanza, ikintu cha mbere, akabadilisha jina lake, acabanza hindura izina ryiwe kwanza. Naomba siku ya leo Mungu abadilishe jina lako. Ndasabye umunsi Imana guhindurira izina. Kuna watu wako na majina za muburuturutu hapa. Hari abantu bafise amazina hano y'umuruturutu. Kuna watu wako na majina hapa ya mubulevi. Hari abantu bafise amazina y'ububorego. Kuna watu hapa wako na majina ya usharati. Hari abantu bafise amazina y'ubusamba. Nanyosha mkono wangu, ndadugije ikiganza cyanjye, ninakuombea Mungu leo, ndagusengeye ku Mana, abadilishe jina yako, ihindure izina ryawe, akupatie jina jipya katika jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu. Haleluya. Amen. Sa Paulo mkuanza tumikia Mungu. Rero Paulo mu gutangura gukorera Imana. Hapa ninawasha gari mama, tunaenda. Tafsiri sasa. Aha ndakije rero imodoka turagiye. Ukilala tunakuacha, uryamye turagusiga, lakini ninaomba Mungu, ariko ndagusabye Imana, tusikuache, nitugusige, upokee muujiza wako. wakira igitangaza cawe. Paulo anaanza safari ya Injili, atangura urugendo rwo kuvuga. Maadui wakainuka, abansi barahaguruka. Kama unataka kujua jinsi shetani iko, niba ushaka kumenya uburyo Satani ameze, kama unapenda kujua picha ya shetani, ushaka kumenya ifoto ya Satani, kama unapenda kujua jinsi shetani anatumika, ushaka kumenya uburyo Satani akoramo, ingia ndani ya Yesu, injira muri Yesu. Kuna mtu ananiambia, hariho umuntu yambwiye, mie jewe shetani anipigake vita. Satani ntago yigera ngwanya. Ukiona shetani akupige vita, wabona rero Satani atakugwanya, jua kama uko wake, uzocumenya we kuruyiwe, uruwe. Uliza le karibu yako, bazuri hafi yawe. Unapigwa vita na shetani, unagwanya na Satani. Shetani anakupigaka vita, Satani anakugwanya kafita. Lora nimba Satani akugwanya, ni kusema wewe, ni kuvuga ngo wewe hauko wa shetani, naguru wa Satani, wewe ni mtoto wa Mungu. umwana w'Imana. Shetani anakupiga magonjwa, Satani anakupiga umasikini, anakupiga zarau, anakupiga magonjwa ya kila aina. Wewe hauko wa shetani, wewe ni mtoto wa Mungu. Na leo niko nakuambia, hata shetani anakupiga vita. Yeremia sura 1 mstari wa 19, Biblia inasema watatupiga vita, lakini hawatatushinda. Watatupiga vita, lakini hawatatushinda. Kwa sababu gani? Bwana Yesu Yahweh Shama yuko upande wetu. Haleluya. Paulo anaanza mission.
akakutanana na nabii. Bibiliya iravuga ngo ahura n'umuvugishwa. Huyu nabii akakamata sentire ya Paulo. Uyu muvugishwa acafata sentire ya Paulo. Ni sentire umukanda. Baby sentire. Mu Kirundi bayita gute? Uko nyene iyi. Muhanuzi achaifata. Muhanuzi akasema, aravuga, mwenye hii sentire, nyeni sentire kwenye iko naenda, ahari karagenda, atapitia mateso, azohura mu bibazo. Mwenye hii sentire, nyeni sentire kwenye iko naenda, ahari karaja, maisha yake itakuwa mwatari ya kufa. Ubuzima bwiwe buzoba mu buzima bukomeye cyane bw'urupfu. Mwenye sentire ni Paulo. Nyene sentire yari Paulo. Tena yuko pale, kandi yari aho nyene. Banaza mwambia maneno, batangura kumubwira mu majambo ya kumuvunja moyo, yo kumuca intege. Lakini mwenye sentire, ariko nyene sentire akasimama, arahagarara, akaambia nabii, arabwira umuvugizi, ile sentire, iyo sentire ni yangu, ni iwanje. Mie jewe jo uko naambia, ni jewe urukura barira, ndapata shida, yuko nzohura n'ibyo bibazo. Lakini acha nikwambie, ariko reka ndakubwire, mwi safari ya wokovu, mururu rugendo rw'agakiza, ya kufuata Yesu, kwa gukurikira Yesu, siko tu na Yesu juu ya raha, nago ndi muri Yesu kubw'umunezero, lakini niko tayari, ariko nditeguye kukufa. Gupfa. Kama ni kukufa, nimba ari gupfa juu ya Yesu, kubera Yesu, niko tayari. Nditeguye. Kama kuteseka juu ya Yesu, niko tayari. Kuna mtu hapa amejitayarisha kuteseka, kupitia mateso juu ya Yesu. Asimame, atere. Haleluya. Shida tulio nayo Papa Jacques, kibazo dufise Papa Jacques, tuna Wakristo leo, turafise abakristo umunsi hawakufuata Yesu juu ya mateso. Ntibakurikiye Yesu kubw'ibibazo, walifuata Yesu juu ya raha. Bakurikiye Yesu kugira ngo babe mu munezero gusa. Akipata shida, aronsa akabazo gusa, ibi bya Yesu mu izina rya Yesu, ibi bya Yesu mu izina rya Yesu, anabiacha, agaca biheba. Bakimwambia kuya tukoneshe mfumu, bamubwira ati ngwino rero tukwereka aho mupfumu ari, iko tayari, aba yiteguye. Ambia ale karibu yako, gira uri hafi yawe. Mungu, Imana, mukumfuata, mukuyikurikira, muko vitu viwili, haba harimo ibintu bibiri, muko raha, harimo munezero, na muko mateso. kandi harimo n'ibibazo. Okovu agakiza inaenda na vitu viwili, kagendana n'ibintu bibiri, ni raha n'umunezero na mateso. Lakini leo mie nakuombea Mungu, mateso nyoko wamo yenye ulisha kawia amo, Mungu akutoshe mwayo. Hii maombi ya siku 7, Mungu akutoshe mu mateso. Sione mtu anapokea, sione mtu anapokea. Ninaongea na mtu wa imani, ile probleme nyoko nayo, Mungu amenituma leo, anakuya kukutosha ile mateso. Haleluya, haleluya. Paulo bakamwambia atapata mateso, akasema na kukufa niko tayari. Bakaanza safari, baratanga urugendo, bakaingia ndani ya bato, binjira indani mu bwato. Nabwiye abahungu, igihe uriko rondera umukobwa afise inyenyeri imeze nka yawe, ashobora kugufasha. ubu ndafise uburenganzira bwo kugenda ahantu hose mu Burundi, kubera ndafise umurundi kazi. Namaze kubabwira ari umunsi umwe njewe bapolisi bamfashe, bacambwira ngo we twereke ibyangombwa byawe. Cyane babwira ngo nje ndi Murundi, uri Murundi, twereke icyo Kirundi cyawe uriko uravuga ni icyo ni Kirundi. Njambwira nje ndi Murundi, acambwira ngo twereke. Nchakura pasiporo yanje, acambwira ngo aka kantu ngaha murabona ka bakita gute mu Kirundi? Ncambwira ngo bakita kapongosho. Achavuga ngo injira ku ruhande, nawe nje ndi Murundi, injira ku ruhande we.
Chana njende achabwa nimbo uri muhurundi basi. Aka. Baketa gutu. Chana ngo konongo. Bashi ze kuruhande. Chasigarao. Chana babwira ngo ariko. Ndafise ngaha ipapie ya eta civile yanje. Umugore wanje ni murundi kazi. Umwana wanje ni murundi kazi. Ni kubera iki mwe muriko muranga ngo nje sindi murundi. Umuryango wose ni wabarundi kazi. Sasa ngo umugore wawe ni murundi kazi. Ego cyanda mwereka. Acavuga ngo bofre renganya. Renganya. Barafasha bakongomani bacavuga ngo tuvugira ncababwira ngo namwe murongora abarundi kazi. Haleluya. Tafuta kitu rondera ikintu kenye kitakupitisha kizoza kirakurenganya kwenye ungilipita. Haleluya. Haleluya. Sasa Paulo akaingia mu bato, acarinjira muri bwa bwato. Mu kuingia mu bato, kwinjira mu bwato akatabiri, acaravugishwa, akaambia bato, arabwira abantu, hii safari uru rugendo ni safari ya hatari, ni urugendo rugoye rukomeye baya rubi. Na hii safari kandi uru rugendo tutapoteza kila kitu, tuzotakaza ikintu cyose, lakini ariko mimi natuma malaika wangu, jewe ndarungitse malaika wanje, iki kinanibariki. Paulo akasema, Paulo aravuga, malaika wangu, malaika wanje atalinda kila mtu, azorinda umuntu wese mwenye iko muiba to, ari muri ubu bwato, hata nywele yake n'umushatsi wiwe haitapotea. ntacu zoba. Bible inasema, Biblia iravuga, zaruba itakuya, umuyaga uraza, ikapiga bato, urakubita ubwato, bato ikapasuka, ikapiga bato, urakubita bato ubwato, ikapasuka, watu wote abantu bose wakakimbilia kwenye Paulo iko, batabirukiraho Paulo ari, bakaibubana, baramufata, bakaingia kambao kamoya, baca baja kukabaho kamwe, bakekala aho, baca bariko bica, bato yote ubwato bwose ikapasuka, buramanuka, vitu vyabo ibintu byabo bigaribika, nabyo birononekara. lakini ariko neno yenye mtumishi wa Mungu alisema, umukozi w'Imana yavuze, itakuwa mlango icari mu muryango ya kulinda hawa watu wote. kurinda abantu Nami bose. ninakutabiria leo, Musi ndakuvugira kama mtumishi wa Mungu, umukozi w'Imana, wenye wengine watakufa hii mwaka, abandi bazopfa uyu mwaka, wewe utaishi na watoto wako, uzabaho n'abana bawe, wenye wengine watapotea, abandi bazota, wewe utaendelea. uzabandanya. Haguruka utende. Haleluya. Haleluya. Salimia watu wawili, Ramutsa abantu babiri, waambie vya kukufa habiko, barirenga ibyo gupfa ntabiriho, mwambie vya kukufa habiko, ibyo gupfa ntabihari, na mwenyeko nyuma mwambie uri nyuma mubari vya kukufa habiko, ibyo gupfa ntabyo, wakukufa bakufe, abapfa bapfe, sie twebwe tunaendelea kuishi. turabandanya kubaho. Haleluya. Ile miaka yako ile, iyo nyenyeri yawe ijya, iyo miaka yawe, iyo myaka yawe, ukikufa niwapfa utaenda wapi? uzoba ugiye he? Unende kala, ucuja kwicara, nina katala, jewe ndazi utakufa, uzopfa hauna tena meno mkinywa, utagifisa amenyo mu, ulishazeeka, warashaje. Amena. Mama Apotre atapumuzika, Mama Apotre azoruhuka, alishazeeka, yarashaje mpaka iko natembea hivi, kugeza hazoba ariko aragenda umugongo warunamye, iko nasema avuga ngo heva nadu iko naita banchukulu yake, ariko arahamagara abuzukuru biwe, mukuye munisaidie, muze mufashe. Mwalimu, hakuna vya kukufa mwii miaka papa, ntabyo gupfa muri iyi myaka, hakuna papa, ibyo ntabyo. unakuwa nakuya uzoza uraza uko na mke wako hapa, uri kumwe n'umufasha wawe hano, fimbo yako iko hivi, inkoni yawe iri ngaho imbere, ya bibi yako iko hivi, n'umugore wawe arameze gutyo, banchukulu batatu, abuzukuru nka batatu biko nyuma, nabo bari nyuma, muzana zeeka,
Mzee anazeeka. Umutama yashaje. Huku hivi kuko banjukuru na banjukuru. Hani nyuma hari abuzukuru n'abuzukuru. Bashofere. Abashoferi. Bagari. B'imodoka. Banamuchunga nje. Bakurindiriye. Mzee anazeeka ko bien. Umutama saza ariko saza. Ameze neza. Ameze neza. Hari ubundi kuna ingine kuzeeka. Hari ukundi gusaza. Mtu anazeeka. Umuntu asaza. Anaanza lainia watoto. Agaca atangura kuvuma abana. Mungu akubariki mwii miaka. Imana iguhezagira muri iyi myaka. Nasema Mungu akubariki mwii miaka. Imana iguhezagira muri iyi myaka. Bwana ile baraka. Akiru amugisha. Mama pokea baraka pale. Akiru amugisha. Bebiko pale mpokee baraka. Bebiko kule mwisho. Mpokea baraka. Akiru amugisha. Ya kukufa. Ibyo gupfa. Hatuko muwabyo. Ntago tubiri mw'ibyo twebwe. Kufa mwii miaka. Gupfa muri iyi myaka. Binaumiza. Birababaje. Birababaje? Yego. Munaziko arundi muntu igihe afa baca bagira ibirori muhira. Umuntu yafuye afise imyaka 125. Baca abwira abantu muturondere inka nziza tuyibage. Uyu munsi n'umunsi umunezero. Hari umwana nine akagenda, umuryango urahomba, igihugu kikahomba, isengero gikahomba, imwemu yose y'urufu iriko irarondera ubuzima bwawe. Uyu munsi turaisamuya mwizina Yesu. Siyakuona pepo yote ya mauti yenyeko natafuta maisha yako siku ya leo, ile pepo tunaibomola katika Yesu. Haleluya. Amen. Paulo akapona. Paulo arakira. Baada ya kupona, imbere yo gukira, Biblia inasema, Biblia iravuga ngo bakafika kukisima ndaita nini jameni? Kafasi kamoya. Bacha bashika ku gace kamwe. Mukiruri baita gute? Tumaze kugira tumenya ico kiziga. Kizinga? Ikizinga. En français on dit île. Haleluya. Amen. Bakajua. Bacha baramenya Kama iliitwa Melita. Yuko hitwa Melita. Hapa kwenye banapumuzikia. Aha rero baruhukiye. Baridi ikabapiga. Imbeho itangura kubakubita. Paulo akasema. Paulo aravuga. Acha nene muihi shamba. Reka ngende muri aka gashamba. Nene nitafute miti. Ngende ndondera ibiti. Makuni. Inkwi. Amen, amen. Amen. Akakamata makuni. Achafata inkwi. Kumbi wakati yenye Paulo iko na kusanya makuni. Kumbe muri cya gihe Paulo yari karegeranya inkwi. Nyoka. Inzoka. Ikajiingiza. Ikirinjiramwo. Muyi makuni. Muri izo nkwi. Tulikumwe? Paulo akanyangula makuni. Paulo ateruye za nkwi. Akapeleka. Arazitwara. Lakini muyi makuni. Ariko muri izi nkwi. Muko nyoka. Hari mwizoka. Paulo akatia makuni chini. Paulo achatereka za nkwi hasi. Ambiale karibu yako. Gira uri hafi yawe. Washa moto. Atumuriro. Nyoke kimbie. Amin nzoka zihu. Washa moto. Atumuriro. Balozi bakimbie. Washa moto. Atumuriro. Kila nyoka. Ikimbie. Iruke. Paulo akasema tuwashe moto. Paulo aravuga ati twatse umuriro. Akawasha moto. Aratsa umuriro. Alipowasha moto, achatsa wa muriro, Bible inasema, Biblia iravuga, nyoka inzoka ikasikia moto, icyayumva umuriro, yo peke ubwayo ikajitosha. ikirisohora. Hii nyoka hii, iyi nzoki ingelijua kwenye banaibeba, iyiza kumenya iyo bayitwaye, kama ni mumoto, yuko ari umuriro, haingeliingia mu makuni. ntago yari kwinjira muri izo. Na mimi niko naambia ule mulosi, naje ndiko ndabwira uriya muriro, ile probleme nyoko nayo, uriya kibazo ufise, ile magonjwa nyoko nayo, ubugwayi ufise, ile mumasikini nyoko nayo, ubukene ufise, ile musalibateri nyoko nayo, ubusilibateri leo uyu munsi haikujua ntago yamenye kama unakuya kurepatasi. kuja muri repatasi. Bwana kurepatasi, kuri repatasi kuko moto wa Mungu hariho umuriro siku ya leo, kuri uyu munsi, maombi ya leo amasengesho y'uyu munsi, ikimbize kila nyoka yirukana inzoka yenye ku maisha yako. ubuzima bwawe. Haleluya, haleluya. nyoka ikikuwa mu familia, inzoka iri mu muryango, watu wanakufa mbele ya miaka. abantu bapfa bakenyutse. Halo,
Nyoka ikikuwa ndani ya kazi, inzoka yagiye mu kazi, vitu vinaribika. ibintu ubona byononekara. Nyoka ikiingia mu maisha, inzoka yinjiye mu buzima, hakuna cha kuendelea. nta byo kubandanya. Na binye binafanya nyoka kandi gituma inzoka inapatia fasi iguma mu kibanza ni upungufu ya moto. ni kugabanuka k'umuriro. Moto ikikuwa, inzoka imenye moto ikikuwa, umuriro yubuhaba, nyoka ibakie. inzoka nigumaho. Moto ikikuwa, umuriro uhabaye, nyoka inakimbia. inzoka iriruka. Kwa nini waimbaji wengi, kubera ko abaririmbyi benshi, watu wanateseka mu ukwaya, abantu bababazwa muri korali, makorale zinabomoka, amakorali asambagurika, kuna manyoka harimo inzoka ziko ndani ya makorale. mu makorali. Kwa nini Wakristo wengi kubera ko abakristo maisha yao inateseka? ubuzima bwabo Kuna bubabazwa, manyoka hariho amazoka ziko mu familia yenu, mu miryango lakini yabo. siku ya leo ariko kuri uyu munsi ninakutabiria, nakuvugishije, geuka Paulo, geuka Paulo duka Paulo wa familia yako. umuryango wawe, Washa moto, umuriro, washa moto, washa moto umuriro mpaka nyoka kugeza hizo ikimbie. ihunge. Mwingine ataniambia uwundi arambarira, nikamate alimeti kibiriti, fata ikibiriti niwashe moto. natse umuriro. Mimi nakuambia jewe ndakubariye, moto yenye niko naongea umuriro ndiko ndavuga haiko ya limeti, ntago ari uw'ikibiriti, haiko ya gase, ntago ari uwa gaze, haiko ya bambla, ntago ari uw'imbavu, haiko ya makuni, ntago ari uw'ibindi. lakini moto niko naongelea ku muriro jewe ndiko ni maombi, ni maombi. Rabaseke tarabosaka, roteribosaka, rikatarabashika. Naomba siku ya leo, seze kuri hii maombi leo, amasengesho ubu kila nyoka inzoka yose itoke. ihunge yiruke. Amen. Kuna mtu anaweza tena haleluya? hariho umuntu ashobora gutera haleluya. Siasikia haleluya yako. ntago ndumva haleluya. Pandisha haleluya. uza haleluya. Uliza aliye karibu yako, bazuri hafi yawe, tuache manyoka wala tuzikimbize? tureke inzoka cyangwa tuzirukane? Tuzirukane. Yes. Yego. Birateye isoni. Si soni, birababaje cyane gose, binaumiza. Birababaje. Unaona dada mzuri, ukabona umukobwa ni mwiza, iko na kila kitu, afise ikintu cyose, lakini ariko hakuna garsoma anabakia kwenye maisha yake. nta muhungu ashobora kuguma mu buzima bwiwe. Nimewapatia ushuhuda hapa. narabahaye intahe ngaha. Nilikuwa na mke wangu, nari kumwe n'umufasha wanje. dada mu mwaka nita, umukobwa umwe arampamagara, akaniambia mtumishi, umeniombea, arambwira ati mukozi w'Imana waransengeye, lakini nina kifungo, ariko ndafise ibohero imefunga maisha yangu, ribosha ubuzima bwanje. mie jewe garso akinichumbia, umuhungu yandeheje, mimi namkatalaka, ndamwanka. umusore akuwe garso waye, nubwo yoba ari umusore ameze gute, iko na freshere, ashaka abafise amafresheri size zangu mie vuga nk'izo ziwiwe. nafisa freshere, atakuwa mzuri waye, nubwo woba uri mwiza gute, za dieme nka dieme, kuri kunavuga bukebuke njo ndi mwiza, atakuwa na pesa, nubwo yoba afise amahera sa Elize, nka Elize, atakuwa na jina yaye, ashaka abafise izina rimeze gute, ule garso akinichumbia, uwo muhungu yandeheje, mimi namkatala, jewe ndamwanka, siwezi bakia naye, sishobora kugumana nawe. lakini mzee, ariko iyo haje umutamu, umusaza mwenye hana meno, adafise amenyo, akiniambia ambwiye gusa mimi nakupenda, jewe ndagukunda, mimi nasikia roho yangu cye numva umutima wanje inaenda kwenye iko, ugiye muri we wose. abahungu anabakatala, abasore arabanka, lakini baze ariko abantu bashaje abatama anabaitika. bo barabemera. kandi ngaha hari abakobwa bafise iyo mwemu, hari abakobwa bafise iyo mwemu, ukabona umukobwa na muhungu ashobora kumuresha, ariko abantu bamuresha gusa ni abagabo bafise abana 8 9, nawe ukavuga ngo iyi minsi ndafise inyenyeri igikundiro inyenyeri igikundiro ku mugabo w'abandi afise abana 6 8 10, umugabo ariko aragenda uku, ukavuga ngo iyi minsi ndafise bebe sheri shushu adafise ameno,
ubwanwa bwamaze kuhinduka ubwera. Iyo mwe bikurekure mu izina rya Yesu. Ndavuga ngo iyo mwe bikurekure mu izina rya Yesu. Irekura abana ba mu izina rya Yesu. Imana iguhe umuhungu. Haleluya. Amen. Kuko dada mumoya hariho umwigeme umwe yuko hapa. Ari hano. Yule dada uwo mukobwa akachumbiliwa na papa. Areshwa n'umugabo. Ule papa uwo mugabo ni mzee. Yari umutama. Lakini ariko hakukuwa na mume na mke. Nta mugore yari afise. Mke alikuwa alishakufa. Uwo mugore yari yarapfuye. Lakini ule papa, ariko uwo mupapa, papa Ejide alikuwa na pesa. Yari afise amahera. Alikuwa na pesa. Yari afise amahera. Ule dada kakia kaniambia. Uwo mukobwa araza arambwira. Mtumishi wa Mungu, mukozi w'Imana, unaona hai lakini wewe ubibona gutere? Niache huyu papa. Ndeko uyu mupapa. Wala nifanye nini? Canke ndabigenze gute? Iki papa ndakibeba wapi? Iki gitama nzogitwara he? Nikamwambia dada. Cenamubwira ati sister, funguka macho. Uguruka amaso. Mwenyeko na franga. Ufise amahera. Hazeekake. Nagasaza. Kosa kubwa. Kosa kubwa. Ikosa rikomeye ni kama iko na bibi yake. Nuko yo bari kumwe n'umugore wiwe. Vile hana bibi. Ariko nta mugore afite. Bibi alishaka kufa. Kandi umugore yarapfuye. Wende uchunge ile pesa. Genda shaurinda yo mahera. Wende uchunge ile pesa. Genda uzigama yo mahera. Akaniambia papa. Acarambwira ati papa. Bitaendeka ubwo none wumva bizogenda gute? Batu batasema. Abantu bazovuga. Utakuwa uko jene. Uzobura umujene. Niko nasema. Bavuge. Utaoa. Uzokora mariage. Banasema. Navyo bavuge. Unakufa. Upfuye. Banasema. Baravuga. Batu ya mingi mwalimu. Abantu benshi mwalimu. Banatusumbua. Baraturusha. Sina bwana. Mugabo. Abagabo bariho. Abagabo barahari. Ingorane ni imwe gusa. Urafisa makritere menshi. Jeo ndiko narondera umugabo afisa amafaranga, afisa inzu kiriri, bogare, afisa imodoka ya vewisi. Wewe urafisi iki? Afisa amashure, wewe na primaire ufise. Nana mashure ya primaire ufise. Haleluya. Ukipata opportunité, uronsa kajo, ingia. Injira. Igihe ndiko navugisha umugore wanje acambwira ngo njewe ndakeneye amashure, ndakeneye kwiga, njavuga ngo rindira nigushire mu ibi biganza gusa. Rindira nigushire ngaha mu rukundo. Sheri urazi papa yanunikiye kw'ishure ngo nige, ncandamubwira ngo nangorane kwiga nzokurindira. Ncandamurindira we. Ncandamurindira. Achaeza imanite, acharonga diplome. Cendavuga ngo universite nirindire kandi njewe iyi myaka reka candindura ibyumviro. Cendavuga ngo cendavugira ngo ubona reka ibyo bintu byo kugenda ku ishure sheri, urabona uzobandanyira muhira kweli tusha atano sheri uragenda ku ishure njewe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Apia le karibu yako. Kiri uri hafi yako. Mulango ikifunguka. Umuryango ni wuguruka. Pita wingie. Rengana winjire. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Pita wingie. Rengana winjire. Kosa ni moya. Ikosa ni rimwe. Zambi ni moya. Icaha ni kimwe. Kukamata bibi ya watu. Gufata umugabo w'abandi. Wala bibi ya watu. Cyangwa umugore w'abandi. Haleluya. Amen. Na Paulo, kandi Paulo wakati aliwasha moto papa, igihe yakije uwo muriro, nyoka katoka. Inzoka iravayo. Sa nyoka ilitoka, igihe inzoka ije ikamurukia ku mukono, ikimusimbira ku kuboko. Ninajiuliza hivi, jewe ndibaza kwa nini isirukie wengine watu? Kubera itasimbukiye ku bandi bantu, inarukia ku Paulo, ariko ikaja kuri Paulo. Satani hatafute mtu mwenye ana nguvu za Mungu. Narondera umuntu adafise inkomezi z'Imana. Shetani anatafuta mtu mwenye ako na nguvu za Mungu. Satani arondera umuntu afise inkomezi z'Imana. Aya, yabona usikie. Kama utavyumva. Nyoka inaacha wengine wote. Inzoka ireta abandi bose. Menafuata Paulo. Ariko iza kwa Paulo. Kwa nini? Kubera iki? Nicho Paulo. Kubera ko Paulo iko na nguvu za Mungu. Ni afise imbaraga z'Imana. Nicho iko na nguvu za Mungu. Kubera ko harimo
w'ingoma Leo nakutabiria leo. umunsi ndakuvugishijwe Mungu akutofautishe Imana igutandukanye na watu wengine. n'abantu Mungu akutofautishe Imana na igutandukanye watu wengine. n'abandi bantu. Simama utari haleluya ingomezi. Haleluya ingomezi. Sinakubona. Haguruka utari haleluya. Vuga ayaya. Vuga tani ayaya. Mungu akutofautishe. Imana igutandukanye. Haleluya. Amen. Ukifika msoko, ushitse mu isoko Imana igutandukanye. nafasi yoyote ile. Niwashika mu kibanza cyari cyo cyose. Yes. Haleluya. Amen. Amen, amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kote kutafika, hose uzoshika Mungu akutofautishe. Imana igutandukanye. Ukiwa mukazi, niwaba uri mu kazi, mulosi akukimbie. muroza guhunye Mwile quartier, muri iyo karitsiye, mulosi akukimbie. muroza guhunye Mwile lupango, muri urwo rupangu, mulosi akukimbie. muroza guhunye. Yabitatuma na kukimbia ibizotuma guhunye ni moto yenye iko ndani yako. umuriro uzoba uri muri wowe. Ninakutabiria leo, ndakuvugishijwe ugeuze moto. wibuka umuriro. Amen. Siku moja umunsi umwe pasere wangu Justin akasema hivi, pastor wanje Justin aravuga ngo nani mwashakunywa buyi hapa? ninde amaze kunywa ubuyi nga? Achia mkono yule. umaze kunywa ku buyi. Buyi ikisha kuota kile kingozi kia yulu, ubuyi iyo bwamaze kuzana kiriya kintu cyo hejuru bwahoze, unaweza igusa hako hivi, urashobora gukora ko gutya, unazania bunapola, ugaca wibaza ngo bwahoze, unakamata ile ngozi, ugaca ufata rwa runtu rwo hejuru, unaanza chezesha juu inapola, ugatangura no kurukinisha kubera ko ruba rwahoze. shuka sasa ndani ya ile buyi. manuka rero hari indani muri bwa Muko moto haba hashushe mpaka utasikia. uzovyumva. Kamata kirai, fata ikiraya, ile kirai ikiraya nje hanze kinakuwa kinapola, ubumengo kirahoze, lakini ndani ariko rero indani mnakuwaka power, haba hari y'ubushobozi, mnakuwa fire haba y'umuriro yenye iko ya kawaida. atari usanzwe. Na mimi leo niko nataka nikuambie, naje umunsi ndashaka kukubarira, acha watu bakuzarau nje, reka abantu baguma bakusuzugurira acha inyuma, watu bakuzarau nje, reka abantu bakugaya bakurabiye inyuma, acha watu bakuzarau jinsi uko, abantu bakugaya baravye ukumeze, lakini bakiingia ndani yako kandi binjira muri wowe bapate moto, tumurira, bapate moto, tumurira, tugango umuriro, tumurira, tutoshe nyoka wala tuziasi, tukureho inzoka cyangwa tuzireke, tutavuga tuzikure cyangwa tuzireke, tuzirukane, tuzikureyo kiruko, tuzikureyo, tuzikureyo, haguruka utera haleluya, tuzikureyo. Haleluya. Haleluya. Amen. Ikalia adui yako. Icarira umwansi wawe. Hii nyoka iyi nzoka ikabakia ku mkono ya Paulo, iguma kuri kwa kuboko kwa Paulo. Batu bakasema, abantu baravuga, huyu Paulo uyu Paulo ni mulozi, nimba ari umurozi. tunaponyoka bahari, twarenganye hariya mu kiyaga, zurube likia akaponeka, umuyaga waje arakira. nyoka nayo iyi inzoka nayo iyi iko ku mkono yake, iri ku kuboko kwiwe, mara banakufa. asha nono harapfa. Nataka nikwambie ndugu yangu, ndashaka ndakubwira inshuti yawe, probleme nyoko nayo ikibazo ufise ni ya kidogo sana, ni gitoya cyane, ushindie yenye Mungu alikupigania jana, gusumbya iby'Imana yakugwaniye ejo. ile bulozi yenye biko na kuroga, ubwo burozi nabwo bariko ni ya barakuroga, kidogo sana, nabwo ni butoya cyane, ushindia bulozi bashaka kuroga. gusumbya ubwo bayigeze kukuroga. Paulo akakamata ile nyoka, Paulo acafata ya nzoka, akafanya hivi, agira nka gutya, aketupa mu moto, ayita mu muriro. batu bakasubiria mkono ivimbe, abantu bararindira ko ukuboko kuvyimba, bakabakia hivi hivi, baguma bakanuye, bakasubiri anguke, bararindira kwagwa hasi, bakabakia hivi, baguma bakanuye. bakona Paulo anafanya hivi, babona Paulo yigiriye gutyo, akabambia arababarira, tuendeleshe safari. tubandanye rero urugendo. Bible inasema wakabadilisha usemi, Biblia iravuga ngo baca bahindura imvugo, wakabadilisha
bahindura usemi. imvugo. Byenye bitatuma watu wanabadilisha usemi, ibizotuma abantu bahindura imvugo haiko benye uko unasema, ntago ari ibyo wewe uriko uravuga, lakini ni byenye Mungu atafanya mu maisha yako. ariko ni Imana izokora ku buzima bwawe. Ambia ni karibu yako, gira uri hafi yawe, achana na maneno, rekana n'amajambo, ingia mu matendo. wewe ja mu bikorwa. Achana na maneno, no, achana na Mungu. Leo anisikie, ni Imana uyu munsi nyumve. Kuna vitu nisharusikia, ubuvugishwa twarabwumvise, kuna vitu nisharupokea, ubuvugishwa twarabwumvise. Mungu anisikie leo, ariko Imana inyumve uyu munsi, asikutumie munabii, nikurungikira ubuvugishwa, lakini akutendea muujiza ya igitangaza kibirirao, igitangaza cha kibirirao, akutengeneze muujiza kuremera igitangaza kibirirao. Haleluya, haleluya, tunakubakana. Haleluya, Mungu haina sababu akutengenezea muujiza. Haleluya, amen. Walikuwa nasubiria bari barindiriye Paulo akufe, Paulo kwapfa. Kumbe Paulo iko na neno, arafise ijambo yenye iko mu Zaburi, riri muri Zaburi 35 mstari wa 4, ku murongo wa 4. Mwalimu nisomee pale, mwalimu. Wasomere Zaburi 35 mstari wa 4, ku murongo waho wa 4. Psalm 35 4e verset. Mumvirize iri jambo, tusenga Imana. Abarondera ubugingo bwanje bamaramare batetegwe, abangira inama yo kungirira nabi basubizwe inyuma, bicwe n'isoni. Amen. Si mwenye neno asimame lakini atere haleluya. Iri jambo niyo hagaruka gatera haleluya. Si akusikia. Sinakumva. Mwenye neno asimame atere haleluya. Iri jambo ahaguruka atere haleluya. Kuna watu wako wanatafuta maisha yako. Hariho abantu bariko barondera ubuzima. Kuna watu wako wanatafuta uhai wako. Hariho abantu bariko. Kuna watu hawapendi uendelee kuishi. Hariho abantu badashaka kubandanya. Kuna watu hawapendi. Hariho abantu badashaka baendelee kukuona. Babandanye kukuona. Lakini leo ariko uyu munsi Mungu awapatishe haya. Mungu awapatishe haya. Uendelee kuishi. Bandanye kuishi. Haleluya. Haleluya. Pokea miaka. Pokea miaka. Akira kuramba. Pokea miaka. Akira kuramba. Nasema kama mtumishi wa Mungu. Kuza mukozi w'Imana. Kila adui yote ule. Mwenye iko nasubiri ukufe. Ariko ararindira ngupfe. Kila mulozi. Umurozi wese. Mwenye iko nasubiri ukufe. Arindiriye kufa. Atakufa mbele yako. Uzopfa mbele yako. Wewe utaishi. Wewe uzobaho. Amen. Usikie. Naguvyumvise. Kuna watu wako nafanya renyo. Hari abantu bari mu manama. Za siri. Zibanga. Wewe ukufe. Kugira ngo wewe ufe. Siku ya leo. Ariko kuri uyu munsi. Mungu aingie mu ile renyo. Imana yinjira muri iyo nama. Mungu aingie mu ile renyo. Imana yinjira muri iyo nama. Abafuruke. Abachanganye. Abafuruke. Abachanganye. Bakufe mbele